twaribwe tumaze kwibwa hari igihe umuntu ashobora kubona yinjiranywe nawe ugatangara mu bandi je nasaba abantu bose bo bariko barakurikirana nibareke gutwagwa n'ibishobisho barabe ukuri kuko buri gihe ukuri kuratsinda ahubwo nibari abomfasha kugira ibintu bigende neza atawukomekeranije n'uwundi atawushwanye n'uwundi baze bavuga ati yana reka tufate ibi bigenda uku tubigenza uku mugabo twebwe no kubwira ko nta munsi n'umwe ibintu vyabaye twigere twifuza gushwana hagati yacu no kurundi ruhande. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kwa Islamu wote. Bwana Yesu asifiwe kwa Kristo. Iyi ni Empower TV. Murabizi yuko ni televiziyo ibazanira abafise ubuhinga. Canke ndi tubitangwa ni talent. Nuko nyene biba bimeze. Murazi ko kenshi dukora kuri Source Dinid ariko rimwe iyo duhuye n'umuririmbyi twari tumukeneye duca tumwikorako ariko hagataho murazi yuko twari tumaze iminsi nkingahe tutaboneka ariko twari mu bindi nuko uno munsi turi mwibarabara. Urumva ko n'indege ziriko zirahinda abapara bagira bakoroke niko bimeze ni Vivance muri inyuma ya kamera canke umukameraman ni Beni turi kumwe umuririmbyi twabazana no munsi umuririmbyi yaramaze umwaka wose adasohora indirimbo kubera ibibazo ava babwira yagize ariko no muririmbyi aririmba hip hop amaze iminsi asohora indirimbo za R&B nanyene yagiye muri babandi ngo baririmba izo kurondera abakobwa araza kubisigura aba R&Bist murantunga simvuze ko muririmba indirimbo zo kurondera abakobwa nako nshishijemwo nuko rero numuririmbyi avariya mu ntara ya Ngozi ariko akaba ibujumbura yarigeze kuba yikorana wenyene mu nyuma naronka ubufasha buvuye muri Master Music yitwa Jadix the Black aka the Beady Man Boy. Oyo Salisa vamra umeze neza ndaryoye kubana namwe ndaryoye kubana na Vivance. Vivance wiyumviriye gute ugira umfatirano nka aha nuko nyene urumva urazi ko twadufitanera nta bya bintu byo kuvumbura twadufitanera ndeva ariko buri kuraza muri taxi nan twa turiko tuza titwagarara aho nyene nta mwanya wo gutadufise. Merci beaucoup. Okay man umenga twambaye ibisa twese twirabuje aba blackere ndaki urazi ndakubwira ikintu umuntu yirabura yambaye ibintu byirabura mwijoro babigoye nge naboneka nawe bayambaye vyera burya hajya naho bari umuzungu ari abantu mama bavuga ngo kwira ngo wirabura ngo mwijoro ngo nuboneka ibintu nk'ivyo no umuzungu ari mwijoro ijoro nijoro hajya ijoro rigizwe n'ibintu byinshi bamavuga ati namabanga Jadix the Black dutangure aho twari guhereza ufise brand yawe ngo watangwe kuva mu 2019 yitwa Beady Man Boy ariko arabandi bahungu babiri Double J na Kirikou amazina abantu dukunda kuyavuga ariko je ndayavuze Double J na Kirikou bari bigeze kwa muri Bantu Boy bavuye baca batanguza na Beady Man Boy ngo muri ko murakogana mukogotana ndetse ngo mugira muje no mu butungane bisigura ivyo bintu nko mu minota 3. Jenny baza umbajije ikibazo kimaze imisi kiriko kirasirikira mu bantu nta mpamvu yo guca inyuma nta mpamvu yo kubihisha ko amavuga ati ngo ibuye riseruse ntiribayicisha isuka. Vivance nkuko twabikoze muri press conference twagerageje guhamagara abandi sinabamesha amakuru twarabisiguye vyimbitse izina nta muntu umwe atazi ko twibwe izina nitwe tuko turarikoresha imbere y'amategeko twaribwe tumaze kwibwa hari igihe umuntu ashobora kubona yinjiranywe nawe ugatangara mu bandi nta kundi kuntu twari kubikora twarafashe turaronderana nabo twebwe tugiranira ibiganiro kuko twari tuzi neza ko izina ari twe tuko turarikoresha turifise imbere y'amategeko naho ryoba ritaravaho ririgeraho ryogeze tumaze kubaganiriza inshuro nyinshi twarase n'abantu bumvikana turumvikana igihe ntarengwa cyo kugira twishugwe n'ibigiye gukogwa mugabo tubona umenga harabayeho ibintu byo kwikunda harabaye ibintu byo gushaka kwikwegerako novuga yuko muri make no vitwa karenganya kuko hajya iyo uri kurakoresha ikintu cy'umuntu ubizi neza usanzwe ubizi neza kuri kurakoresha ikintu cy'umuntu no muntu adashobora kuza ngo agufate mu kanigo no muntu adashobora kuza
ngo akubohe ngo wemere ivyakubwiye ku nguvu mugabo ukaguma werekana inguvu zawe ahubwo uguma usohora ibindi bintu ukora ibindi bintu bijanye n'ico kintu kandi uzi neza ko utagifitiye ubushobozi n'amategeko uba uri kurarengera umuntu nasaba rero abantu bariko baratwumviriza ntibaze kubifata nabi ngo hariho ibintu byinshi mu makomantere nkunda kubona bacishamwo abafana kenshi hajya barafise ibintu twokwitwa ibishobisho abafana ntibagabanye ibishobisho ahubwo dufate ati nawe bari mwene wanyu yakoze ikosa ntuzoce ugenda ngo kubera ari mwene wacu ngo reka ngo namufate ngo ndamushigikire ngo reka ngo urumva ngo bariya ngo nabo mugahinga ngo reka ngo tubakubite ngo kubera iki ngo baje ngo bariko barakurenganya ahubwo nazo bari mwene wanyu yakoze ikosa mwegera umubwire nyabuna mwana wa mama ibi bintu uri kurakora si byiza nimba ujya vyagenze uku ugashaka kumuhohotera ahubwo ni mubigenze guca murabe nigiki cogenda neza kugira muheze neza nahejo muzohura ntimuze mwimana amazi yo kunwa urumva ntabera ari mwene wanyu uguma umuhenda ugende muri komanteri wandike ngo urabona ngo aba ngo niyo baritanguye oya nuko mutazi historiquement Birman Boy yatanguye ryari yavuse ryari je natanguye Birman Boy kuva kiri muri Bantu Boy 2019 kuva 2019 kandi bo muri bo bamamagara Birman Boy iryo zina rirazwi nta muntu numwe ahubwo je nasaba abantu bose bo bariko barakurikirana nibareke gutwagwa n'ibishobisho barabe ukuri kuko buri gihe ukuri kuratsinda ahubwo nibari abomfasha kugira ibintu bigende neza atawukomekeranije n'uwundi atawushwanye n'uwundi baze bavuga ati yana reka tufati ibi bigenda uku tubigenza uku mugabo twebwe no kubwira ko nta munsi numwe ibintu vyabaye twigere twifuza gushwana hagati yacu no kurundi ruhande kubera iki tukimara kubona bakoresheje iri zina twavuga ati n'amaburiburi ejo cyahijya ejo bazoza basi baduhamagara avuga ati none bimeze gute twobigenza gute kugira iri zina tugiye gukane burundu kuko navuga ati barabizi kandi ikindi kintu je cyo bacaranjoze kikambabaza ni kuki abajournaliste benshi abanditsi benshi bari bazi ko Birman Boy hari umuntu asanzwe barikoresha mugabo ntibibuke kubaza ni kubera iki mushimye gushira ku mugaragaro iri zina muzi ko hari undi muntu agoye eske mwoba mwarayaze ico kintu nicyabaye mugabo ico nta nuko utari warandikishije muri yari api ico none ubu mpagaze ngaha ndiko ndavuga ati izina nigi wanje guti imbere y'amategeko ni kubera je nakomorewe n'ubushikiranganje ni kubera ndiko ndarikoresha rikora ubuje ndarikoresha biciye mu mategeko sindiko ndaja kugira iki kandi ikindi kintu novuga Vivance n'abantu bari muri business niko no bivuga ni gute je no tangaza press conference basanzwe babizi yuko ndafise press conference kuko sometimes turayaga nabo barakurikirana ibikorwa vyanje ndakurikirana ibikorwa vyabo stati zanje baraziraba ziwabo ndaziraba press conference irateguwe mbega wibaza yuko hagiye aba ariyo bari mukuri bafise impapuro zibibemerera wibaza yuko hagiye je batari kumfatira hajya muga nkumbure je kubera nkikabona abansumbya urutugu n'inguvu muga ubutungane buri naco jewe no shobora gukora ivyo bashikora byose nibashake bakore meno kubwira yuko apare yahajya twe twaragerageje turabahamagara inbox turaganira twarabisiguye turi kumwe na bashinga nahe inararibonye muno muziki cege twari kumwe na Christian Xavier twari kumwe na Romeo turabereka inzira zose uko bigenda kose umuntu azwi neza na neza imbere y'amategeko mugabo tumaze kuyaga baravuga ati mwifuza iki twe turavuga ivyifuzo vy'iwacu tuzobishura muri 3 jours haiza amezi 8 nuko rero uno munsi ndinze mpagarara ngaha nkavuga vyinshi nuko simba shaka gusigura ibintu vyinshi ko vyinshi twarabisiguye ijambo rya nyuma nahereje ko muri press conference navuze ati imiryango iruguruye kugira tuganire nabo ariko no guciriyemo ngo mwasabye amafaranga menshi cyane twe na amafaranga no twasabye we harayo twigeze tukubwira uri haro twigeze tumubwira ibintu twaganiriye ni ibintu biri hagati yacu twebwe nabo tutashaka ko bija no kumugaragaro izi press conference zose twe nitwifuza ko vyoba ahubwo twashase
nimba ibi bintu biriko biraba biherere hagati yacu ntihagire n'umuntu azomenya na kimwe mugu no musa aho bigeze buri muntu wari we wese numwe yigira yuko atariko aratahura aramaze kumenya ati Birman Boy inkomoko yayo numwaka n'uyu kandi nyeneyo n'uyu niwe azwi imbere y'amategeko ndasaba rero bahagarike kunkoreshereza izina ata kiganiro ata myumvikano iri hagati yanje nabo ahubwo nibaze nyabuna banyegere nimba ari biganiro nimba ari mishikirano dushobora kugira habeho amatransfer ibintu nk'ivyo ibintu bigende neza kuko bama bavuga ati ngo nta nkuba zibiri zisangira ibicu bitebuke Birman Boy ntizishobora kuguma zikora ari zibiri ntibishobora kugenda uko ngo bigende uko ngo nkoresha Birman Boy nabo bakoresha Birman Boy ntibikunda dutandukanye kwitwa nimba hariho Sabimana ni ikintu bitwa amazina rusangi muga ama brand ikintu kimaze kwitwa brand uno musi Coca-Cola ndazi neza iyo aho tuvuga muri api tuvuga guproteja ibintu ndazi nta ihari mugaje no musi no camfata Coca-Cola sino camfata Fanta ngo ndagiye ngo kuyandikisha ngo kubera ngaha mu Burundi ngo atayihari baca bakwitwarira baca bagufata nuko haraho yakomosa haraho yavuye tuzere turiga dutahurane n'abantu baza baraza bakoresha ayo ma emotion navuze sinshobora kuzanga nshaka kuvuga ibinyoma naje ngaho ugira ndabwira ukuri kuko abarundi ndazi ko turi abantu dukunda ukuri buri gihe kuratsinda nibaza yuko nta byinshi mfise nshobora gusigura kuri Birman Boy ico nzico nuko Birman Boy ari genda yegukira imbere y'amategeko kandi ifise abantu bariko barayikoresha batazwi n'amategeko mugabo ndasavye ikigongwe kandi ndashimitse bantahure bambabarire bagusubiza utwawe bansubiza utwanje kandi bamavuga ati ngina misumba ingimba nuko nyene uyu ni Jadix nari namuretse kabisa bisigurana namuhaye iminota 5 urumva mugabo abantu tuva ruguru rero buturagezweho kabisa ubu nitwe turi au top Birman Boy Birman hari ya muntara zo hagati urumva ko basigaye batuguhanira nuko rero bimeze Jadix turakane nivyo vya Birman Boy ufise indirimbo yawe nshasha yitwa Dede ariko imbere yuko tuyivuga ko nagomba kwanza umbwira ikintu kimwe umaze umwaka urenga indirimbo yawe ya nyuma ni igenekerezo rya 14 ukwezi kwa mbere 2021 wari umaze umwaka urenga n'amezi 3 udasohora indirimbo byatewe n'iki uko guteba kose Vivas je nibaza yuko ivyo vyose vya Birman Boy biri mu bintu vyo byaratumye mba perturbe Birman Boy cyangwa ikintu cyaco cyose no musi nka Vivance uraje ufite itongo urabaye okipe n'ibindi bintu ubu musi uragarutse usanze je ndiko ndarima muri ryatongo sinagusavye mbere ngiye no hariya kuranka sanga ni wewe ugitirira uvuga ati nigi wanje mbega wewe ujuvahe Vivance urabanza ukajana ukiyumvira none ni jewe cyandiko ndarota narabaye perturbe gushika yansa n'umuntu ahevye muziki Vivance apana blague abantu bose barabizi barabitahura je nari umuntu fisa akazi navuga ati sije mbona barama umuziki nanje nje mu bandi sohore nkore mugabo byaranse haragera igihe ndavuga ibyo ndiko ndakora byose mbona umenga nta nguvu nta kamaro reka ndabihagarike mugabo munyuma ndavuga ati solution siyo kubera iki nashobora guharanira ikintu ciwanje kanatsinda ni jewe ndagifise imbere y'amategeko ndaraba rero ndavuga ati kugira ngire comeback fo yuko nza n'ikindi gikogwa kugira ndonke aho mvugira n'ivyo mvuga me apart ya Birman Boy naragize n'ikindi kibazo ndagwaza mushikanje yaragize ikibazo cyo mu rutiga umugongo abantu bakonze gukurikirana ama social media barabikurikiranye barabibonye narabaye okipe cyane no kumwitaho nta wundi muntu yari kuba hafi yiwe kubera abo tuvukana benshi bandi bari umugane n'imitende bibereye Birman hari abandi n'imitende kine yarayitanguye bimeze neza nibazare after yo ngaho na ingorane zose nsa n'umuntu yazihejeje niyo mpamvu subiye kugaragara ndiko ndakora naciye mpitamo kuza nzanye ibikogwa sinze nzanye amajambo kwa kunda abarundi bakunda kuvuga ati ntidushaka amajambo ahubwo dushaka ushire mu bikogwa ego imbere yuko dutangura kuvuga kuri Dede ariko hariho abaririmbyi mwari kumwe muri Master Music ndavuga nka Arnovich yavuyeyo wewe warigeze kuba wihagarariye wenyine ari we wijyukimana nkuko babivuga mu Kirundi urateburanwa na Master Music mwari kumwe Arnovich rero ubu barasezeye mbwira ibanga wewe rituma ugwa muri Master Music ariko abandi bavayo
je nibaza nta banga rinini kandi haro n'ibintu umuntu adashobora gusigurira ngaha mugabo nibaza kwevoriwa ko umuntu gutera intambwe ukavanga ukaja handi nibaza ko ari mu bintu na masterland ubwiwe yishimira numuririmbi ariko mukagenda mudateranya amajambo kuri stat no ku Instagram bijya by'amajambo birashobora kuvana na novugana n'uburyo umuntu ashaka kwimenyekanisha shobora kuvuga ati ninakora iki kintu bya bindi bakunda kuvuga kiki kirashobora kumpa kiki urashobora gutegura kiki yawe nabi ugasanga ubitwaye nabi ahubwo bigiye kononera izina mugabo novuga yuko Master Music ni inzira yaciyemo amatala menshi kandi n'ubu hagicamo amatala hari abaririmbyi benshi baciye muri Master Music hari aba producer benshi sinogenda ndabadondagura benshi murabazi baramuwe na Master Music nkumburu no musi ntuvuga ati ngo ndiko ndahasifia ngo kubera ngo ariho ndi jewe ubunye naho novuga ati ngo ndasezeye muri Master Music nozinga udusambi nkagenda mugabo hari ibintu bitwa nyuma ya pazia hariho ibintu dushobora kuzana ngaza rani mugaro nindi vie privé ya famille ni nkakujya wewe uzuno musi kwamagarika ngaho kacumbaza nshaka rero umwire famille yawe mbega mwakuze gute mwagiki mwarara gute hari ibintu ashobora kukwemerera vivance kugenda rero umuntu yevori wateye intambwe nuko aba abonye yuko aronse ahandi yanagiye azotera imbere agakora cyane gusumba hamwe yahora kandi nivyo vyiza ko no mu manama menshi tugira masterland arakunda kutubwira ndaryoherwa sana iyo turi kumwe n'umuntu nga akevori wakagenda bakavuga ati naka yaramuwe nande yavuye hehe kandi nishema niko abanyarwanda bakunda kuvuga ni nkuko nawe uri kurakora uno munsi hakaba ari umuntu akurespira kumwe bakunda kubivuga uravyumva hari umuntu agiye gukora ivyo wewe ari kurakora yakurabiye ko ari we wamusohoye uraba fier muri wewe haba hariho ikintu uvuga ati nanje uyu ni kubera jewe niyo mpamvu rero hari ibintu byinshi nashobora kugaruka ko nkumbure barateye imbere bagiye kuramura impano zabo kivyao nka kumwe nanje novuga ati natanguye ndi kivyangu natanguye ndi je nyene muganda ndabona yuko ndakeneye ubufasha kandi jewe ubufasha naronse naho ngeze ndabishima ni intambwe ndabona ko hari impinduka ndi je nyene ndabona ko hari impinduka ndi muri Master Music ego nuko rero mu majambo make Jadix ariko gusohora indirimbo yiwe yitwa Dede indirimbo yawe ni nziza Jadix ariko ikibazo ca mbere ndakubaza umenga abantu bo muri hip hop wadutaye sinshobora kubata nubwo bavuga ati ngo ibihe bihibindi ico nzi gusa kandi nahura ndatahura ko ndi umunyamuziki sinshobora guheba hip hop kuko novuga yuko ida ID yanje muri game mu muziki novuga ko ari hip hop mugabo kenshi hip hop ndayilansa iyo mfise ubutumwa bwihuta direct nshaka kulansa mu bantu nariyumviriye kuranza ubutumwa buri Biriman Boy muganda avuga ati ndege ntirikijamo muri mic kwe nariyumviriye ndavuga ati kuri Biriman Boy ndashobora kuranza ubutumwa muganda avuga ati why ishobora kuranza ubutumwa ni ikintu canje jewe sinivyo ahubwo naribwe rega genda gahoro mugabo apare hivyo ndafise hip hop zitatu nzoza uzombona sinshobora guheba hip hop no babwira yuko ba nyitege Imana ibikoze ntihasubire kuza mutundi tugorane nukwashena yani ameza abiri ku meza abiri Dede utayumvirije neza ngufata kanya amajambo ni make wava badati none yashatse kuvuga iki neza na neza niwe wayanditse niwe wayiririmbye ndazi kanshi ntiwandikirwa gisigure mu minota 2 nibaza yuko Dede rimwe na rimwe inspiration yavuye kuri ya Dede nyene ya indi mama umwana wari wese mu Burundi ndibaza kugira atangure gutambuka premier pas ijambo Dede muri famille ritegeza kuhaba inspiration yari maze kuva ngaho inspiration naciye nzana uyumvirije mu majambo make no ubutumwa bugana ku mukobwa urazi biye tugezemo ndabisigura kenshi abakobwa ari tubita amazina menshi tubita abana jere nasubiye muri ca kibanza ca kera agitera premier pas hano umwana foko ndamuririmbira ubutumwa bwanje bugaca muri Dede mugabo n'ubutumwa buri mu jambo rimwe muga ukurikije ukayumviza harimwo ubutumwa mu bantu bibere mu munyenga w'urukundo
niyo mpamvu rero nobwira abantu bose batarayiraba ko boja kuri channel YouTube bakandika Jadix the Black wisanga kuri YouTube hama n'izindi platform zanje zose izindi mbuga ngurukana bumenyi zanje zose bandika Jadix the Black ugasanga aho ibikorwa vyanje ico nsaba cyane ni support barabona ko naragiye narapoti bari kubereza ko mugabire boneka ko ba supporting vraiment je ndakunda gusaba ubufasha kuko ndazi bibiri maze muziduze kabisa zigere ari aho nashobora gushika batanshikanye niyo mpamvu ndababwira ni waronka link itange mu magroup ya WhatsApp uyiha abagenzi bawe babandi batanzi bazomenya baciye ku nguvu zawe nico kintu nkunze gusaba abafana ndabakunda cyane vraiment. Okay, Dede wayandike muri studio kuko ndavye ni hajanye. Je nibaza yuko naje kuri studio nsanga ifaje afite time arambwira ashaka dukore ndafise kibiti acara pa. Direct inspiration amajambane Dede. Indirimbo muri 30 minutes twari tuyihejeje. Ifaje n'umuntu mubi man. Ico ngondira abaririmbye nta ukubwira ko yamugoye. Oya ari indirimbo zigora, ari indirimbo zigora. Jaro nk'indirimbo yitwa Kisakonze. Kisakonze yarangoye mpaka ndayiheba. Ndagenda mago producer dubu ingo duhereze projet. Nayikoze ku nguvu mugaya n'indirimbo iri mu ndimbo zangoye. Jere ndakunda ikindi kintu nkunda nababwiye ni commentaire mbi. Ndakunda commentaire mbi cyane. Commentaire mbi zicazinyereka mbega ni hehe ukeneye gushira inguvu. Bujya commentaire nziza ni ndazirespecta mugabo sindaziteba ko gose. Ni cyane rero abantu baza kuraba idede ikintu kibi baza kubonamwo ahantu habitwa twarakosheje bagerageze kutubwira kugira tumenye mbega eje tuzokosore hehe. Biramfasha cyane gose. Tugerageza guheraheza ariko tubande tuvuge gatonya kuri video ya Dede video clever kama kawaida. Clever designer, much respect ahari hose yubawe kuko numuntu agerageza gucrea impinduka. Uramusi dukoze ibi ejo aragerageza akazana ibintu bisumba bimwe twakoze nanje nivyo nkunda. Kuri video ndakubaza ibibazo bitatu. Icambere wakoresheje umukobwa iboneka ko avuye ku ishuri. Nubona ko abantu bazavuga ati Jadix ariko twigishiriza abana nabi ko baza barava ku ishuri baca mu bahungu. Je nibaza yuko bijya nakinye ni ibintu byo mu ndirimbo. Mugana nashatse gukina ibintu bibaho ahubwo abavyeyi babe makini cyane abavyeyi babe attentif n'abana biwabo nimba nabikinye mu ndirimbo nuko nicaye nakoze ibintu byahabaye cyangwa bihari cyangwa bizoba n'ivyaba bitaraba kijya kintu reba cigeko je ndashobora kuba ntagikoze kugira umuntu ntiyabona aze yicare yumvire ni kubera iki ibintu byagenze uko mwana ashobora gutaha mu ijoro yagiye kishuri mu gatondo ibindi ntumbaza. Hanyuma ikindi cya kabiri indirimbo yawe umenga ari mwana ho mu ijoro no kumutaga si umenga ahubwo birimo nagomba kubaza bicabaneka ko umenga yaratwaye uburyo wayitanguye jya ruheza sangapi nibiki wifuza ko muri video bitabayemwo nibiki waruzi kutaza kuronka ku munota wa nyuma ukabironka. Ni byinshi cyane bike muri byo video twayitanguye 13 top twari dutanguye gushutinga kandi byari previko duheza gushutinga saa 4 z'ijoro mugabo tumaze gukora dushitse ku image ya 18h twaratanguye tukimara 5 minutes tumaze kuronka image zibiri imvura ishiragwa imvura imaze kugwa ibintu biradabangana birahuruduka ikindi kintu novuga ati cyangoye nari nicaye je kubera nza gukora video ikintu kimwe cyaco cyose nimba ari hereni nimba ari kirato avant 3 jours ntarakora byose biba biraho imodoka rero ahantu nari kuyikura ni ku papa wanje mutonya yari previko imodoka yari imodoka ku déplacer imodoka ku déplacer yaranyiciye umunsi kuko naragiye ikintu naciye nkora plan B ku munota wa nyuma maze kumbwira ko imodoka yagize ikibazo naciye mba obligé yo gukodesha ikintu ciswe amataxi muga taxi zo mwijoro mwese murazizi twaje gushutinga saa 8 z'ijoro ibaze kugira rotare y'amasaha 4 duhegere gushutinga saa 8 z'ijoro ndagufinza amasaha je nashikiye mu nzu nashize saa 10 kuko je ndi umuntu iyo nazinduse ku kazi ndahakikisha abantu bose nazanye nkabashikana kumuhana neza nkabona ko binjiye je nza gutaha ijyanyuma shika ubwa mbere nkataha ubwa nyuma nkagwa ko ndi kumwigisha umwigisha shika ijyanyuma gataha ubwa mbere oya umwigisha mwiza shika ubwa mbere nibaza ko ari ivyo bintu byo byarangoye mugabo ujya ni experience tuba turiko turaronka mu kazi uno musi kintu kibaye kirashobora kuba kugira kikwigishe ejo
ndabishima cyane gose. Okay. Nuko rero turi kumwe na kibazo gira gatatu nico gisigaye ndakikubatse sindakibagira. Hari indirimbo yo yitwa Mfata. Ikici gitwenga yitwa Mfata, ari impuzu umudanseri we yambaye. Hari nko ku munota ndazi ko baca baja kuyiraba birashobora kukongereza views iki kibazo. Umudanseri we hari nko ku munota wa kabiri, ndibaza wa kabiri n'amasegonda, hari impuzu umengana ishitinga umudanseri we yambaye. Jadix yasubiye kuyambara muri dede, uraza murashobora kuraba guhera ku munota wa mbere ujya mpuzu nyene. Ikibazo canje afise impuzu nke aguma akoresha za zindi nyene canke bimeze gute? Vivanze, merci beaucoup kumbaza ico kibazo kuko naba uri mu bantu nka batatu boba bamaze gugunduka mugabo novuga kwino turubaye wa mbere vrama ubahwe cyane. Mugabo nagira ndabwira abantu aha mumbona jewe sindi umuririmbyi gusa mfise notion mu bintu byinshi. Je ndi umumodo nahoze ndi muri groupe yitwa iha Inarunyonga Home Agency yo mu gisigara ca Ngozi, kandi ndi mu bantu bakrea, ndi mu ba designer. Nibaza yuko impuzu nyinshi twambara nari muri batatu bakrea, tukicara ngaho tukiyumvira ni kiye kintu twashobora gukrea cyo kwambara kitarambagwa n'umuntu numwe kuva isi yakabaho. Narakrea rero nibaza yuko ijya mpuzu wabonye irashusha kuko no mu ndirimbo izoza uzobona nkijya nyene muga atari ijya. Uruvyumva kuko muri Fata ndibuka ujya yari yambaye mwene ijya wavuze, nanje nari nambaye ijya nyene mugabo ifise capuchon mugabo ishashe. Abantu batazizi kwanza ngiriya ntare muri fondation urayibona hariya, ndayibona hariya bayitwa filme polyethylene cyangwa rufingi. Nibaza yuko ndafise n'izindi mpuzu z'ibiroro, ndafise n'izindi mpuzu z'ibitenge nyinshi muri garderobe. Uno munsi naho umuntu yoza akavuga ati nje ndafise ikiroro ubunyene ni défilé de mode aje kunkodesha no mu impuzu. Umuririmbyi yoza anyitura ubunyene ndashaka impuzu zo gukoresha muri clip video ubunyene no canda mwambika. Niyo mpamvu rero ntuzombona je nagiye ngo muri fashion kwa naka ngo nyambika ndakrea indirimbo zanje zose zotegezwa kubonamwo impuzu zibi cyangwa zitatu atandi hanu urazibona. Ico kintu ndakikwemereye. Ya mpuzu rero bashira amazinda iratandukanye nijya bari bamaze kubona, ahubwo birashusha birasa mugabo siyo. Ego Jadix, umunota umwe ushime wongera ugira nico usavye abariko baraturaba kuri Empower TV. Jewe vraiment Empower TV ndabashimire n'abafana bayo, amashimire na muri rusangi n'abafana b'umuziki ndundi. Mugabo ikintu kimwe shaka gusaba n'ababosi, ababosi buno muziki w'u Burundi, nashaka batahure cyane ko n'abaririmbyi ari impano ziboneka gaki, kandi n'abantu batanga ama message, n'abantu bashobora gukora ama publicité badushire ku imitahe. Nibaza nijya mitahe yabo bakadushirako hari haho ibintu vy'iwabo bishobora kuzoshika batari biteze. Nibareke gusuzugura umuririmbyi, bareke gufata umuririmbyi nk'ikintu cigikinisho, nk'ikintu gisanzwe. Hari ahantu umuririmbyi ashobora gushikana ivyashara vyawe, publicité yawe ukamenyekana biciye ku muririmbyi. Ndasaba rero abo banyamitahe, ababosi, abandi bose batandukanye bashobora kudekuvura yuko umuririmbyi ari tala ikomeye, ashobora kwamamaza igihugu biciye mu mpano nyinshi zitandukanye. Baze badushire ku imitahe hama dukore ibintu bigende neza. Jadix the Black kuri platform zanje zose, YouTube hose wezo neza imbere. Ibikorwa byanje ni wabimpera mugenzi wawe je watanzi bizomfasha niyamenya na naka kamenya, tuzogenda turafatana uko gusanga Burundi bwose bwamenye no hanze y'amakungu, nivyo nshaka. Ndabakunda cyane, merci beaucoup. Bisous bye ciao. Usanze ari umuhungu nawe. Bana iyi ni Empower TV, turabashimiye mwese mwariko muradukurikirana. Iyi ni Empower TV, twari kumwe na Jadix the Black, inyuma ya kamera ni Beni niwe ariko akora ibishoboka byose. Muga Beni ngo akunda abakobwa sana, nuko bimeze. No munsi twari mwibarabara, urabona ko ni mwibarabara rimwe tuza turikuramwe kugira ibintu bimere neza sana. Bye bye, mubanaye mukurikirana ibiganiro bya Empower TV, mugira na subscribe, kandi mugiye najya muri comment muze murakomanta kugira tubone ibyo tubahindurira. Erega arige natwe dukosha, nuko nyene bimeze. Ciao.